jewe nize soins infirmiers ngomba gutakamba nsaba leta ifasha akazi k'ubuganga hakize abyize abikunda. Ibyo dukora ubwa mbere kubanza guhimiriza umuntu wari we wese afise ubwo bumuga bwo kugigimiza akiyumvamwo ko ari umuntu akiyumva ko ari umuntu nk'abandi akareka gushira mu mutwe rya kumigwa batugirira abandi yuko nawe yoca arishira mu bwenge bwiwe ukabifata nk'uko ari ikintu bisanzwe atugendana ubumuga bwo kugigimiza ni nk'uko n'ubumuga y'ukuboko canke ukuguru abaho. Uyu munsi rero duhamagarira aba bene wacu bafise ubwo bumuga bwo kugigimiza bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura bakareka kwikumira bakaja hamwe n'abandi kugira bitwararike n'imirimo y'iterambere mu bandi. Umuntu agigimiza hariho ibintu umushizemwo uri kuramugora cyane bagutumye nk'ibintu ugenda akuvugira imbere y'abantu uca usanga wowe bidashoboka. Rero aho boza badutahura nko ku kintu ca message yo kuvuga mu bantu benshi twebwe bitworohera udutumye tunategera ubwire naka ari umwe aho biratworohera. Budufasha kuco twebwe dushaka, badufashije kuco dushaka niho tuca twiyumvamwo ko turi abantu bakatwakira kuco dukeneye, niho ubuke nuko ikigomizi kica kigenda kiragabanuka. Mu buzima bwa misi yose ugendana ubwo bumuga bwo kugigimiza duhereye mu ishuri benshi baraheba, ubandanije atahevye nawe yiga bimugora agaheza nabi agaheza yumva afise igikomere ku mutima kuko mu ishuri bafata nabi bakabatwenga bakandurukirako no guheba. Je ndibuka mu myaka yo muri primaire wasanga hariyo intuze ya ivyigwa bavuga poeme rero umunyeshuri masanzwe agwaye iyo gwara ntavyo akora. Rero bishise nk'umuprofe umuprofe yamutoye ngo genda imbere akanka umuprofe yamugaye oro yatinye. Ikindi naco yamaze no guheza ahura n'ingorane zihambaye nkiyagiye gukora ibibazo byo kuronka ubuzi, arashobora gutora ico kwandika mugabo hageze kijya cyo kukubaza gutanga interview bikamunanira agaca bikuramo. Iyo niyo ntambamye inkuru. Umunsi wa mbere ngiye gusaba niho bambwiye ati ngo wowe kubera kugumiza wowe ntidushobora kuguhereza, jewe ni mumereze kwiga nzokwiga kandi bakamaye umunazo gakora. Aho honyine natangwe kutiyakira neza ndiko ndiga mugabo Imana afashije ndiga umuntu araheza. Nka leta idufashije kubagendana ubumuga bwo kugumiza uwo ari we wese bakamufasha kuco ashoboye gukora, bazoba bariko baramufasha kugira iki kugabanya kwa kuni kutiyakira. Batanga akazi kubera ubuzi keshi usanga batanga ubuzi biciye mu ikaramu hanyuma ikaramu iheze bagaca bakoresha muri n'ikindi cyo kuvuga canuze interview. Rero no kuvuga umuntu agigimiza boraba yatoye icikaramu ico ca interview
bakayitorera. nta ndimi n'imwe itugora kuvuga. Ikitugora kuvuga ni ingwara turwaye. Naho ubuzi igifaransa uragugumiza, naho ikirundi uragugumiza, hose uragugumiza. Mu buzi bw'imyuga turabushoboye rwose cyane rwose, nko par exemple gusudira, kubaka ikimaso mbo intuze igishoferi ika byose na installation tuzikora neza kabisa. Turashoboye amakazi k'imyuga twakora neza twakarose. Leta ico no yisaba nuko yomenya yuko abantu tugendana ubumuga bwo kwigimiza ko turiho kandi yuko ko ko dushoboye gukora mu buzi bwo teza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi, ko tushobora twarose ubuzi twokora. Ntumbere cyatumye dukorera mu gisagara ca Bujumbura nuko twahejeje guhetura izindi ntara hagati mu gihugu. Ubu naho twashitse mu gisagara ca Bujumbura kugira babone ko n'iryo shirahamwe rihari. Kandi iyindi ntumbero nyamukuru nuko twifuza ko aba baje uyu munsi twobahamagarira ko ishirahamwe ribaho, kandi bagaca bitabira umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bwo kugigimiza. Nawo uwo tuzowuhimbaza itariki 22 z'ukwezi kw'icumi. Ikindi naco turiko dukora nuko haruhande yuko gusigurira canke guhimiriza abo bagendana ubumuga bwo kugigimiza ko bo kwifata nk'uko ari abandi bantu, turamaze gukora ibikorwa bitari bike. Nko mw'ivyo bikorwa dukora turagerageza kwigisha imyuga bajya abana usanga bagigimiza batashoboye kubandanya amashuri bakayacikiriza hagati. Turabigisha imyuga yo gushona canke yo gusudira. Ikindi turiko dukora, turiko tugerageza kuko twahora twisunga ku bana cane cane, twasanze ko nabakuze nabone barimwo bafise ubumuga bwo kugigimiza, nkuko ushobora gusanga n'abavyeyi b'abana bafise ubumuga bwo kugigimiza. Tukaraba ko twoja hamwe tugashinga amakoperative yo kwiteza imbere, tugakurikiza intumbero ya Sebarundi kugira tuje hamwe mu kwiteza imbere. Mwa mugambi wa leta ati igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Twebwe natwe abagigimiza ntitwosigara inyuma kuri ako kamo Sebarundi yama ariko aradutera.